Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse barundi kazi aho muherereye hose ndizera ko mwiriwe neza. Amakuru yo kuri uno mugoroba, ubusesanguzi bwo kuri uno mugoroba nuko bwa mbere na mbere Fleury Podcast TV n'abarundi muri rusangi turahojeje imiryango itari mike y'abanyarwanda bakomeza kuboroga bataka ariko bameze nka zangona ziririra mu mazi, amosozi yabo atemba aja munda, atemba atagaragara bivuye ku gitigiri cinshi, igitigiri kidaharurwa, igitigiri nta ntigiri c'abana babo bacishwa mu ngoni vya gisirikare bakagenda gucishwa bufuni na buhoro mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho bagenda bitwa ngo n'abasoda ba AFC, inyeshamba, imbwebwe za sarambwe. Ibi vyavuzwe kenshi leta y'u Rwanda ivyiyamiriza, bivugwa kenshi leta y'u Rwanda ivuga terero sema. Ku munsi wejo gushika no munsi no hasohoka raporo nyezina ya Human Rights Watch, yoyo irabishimangira, iratanga n'amasanamu, iratanga n'amashusho, iratanga n'amareresi, utureresi duto twerekana ubusesanguzi, analyse geopolitique y'igihugu cy'u Rwanda no kungene abana b'u Rwanda bariko barahonera mu gihugu kibanyi ca Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, aho batumwa na leta ya FPR inkotanyi, batumwa na Kagame, ariko abavyeyi vyarangira bababwira ati duha abana bacu tubahambe, Kagame akabura ico yishura. Ni kenshi twamwe tubabwira ko abana b'abanyarwanda bako barabifumbere igihugu, ifumbere mu gihugu kibanyi ca Kongo hariya, ariko bakama bavuga ati ivyo muvuga sivyo. Human Rights Watch reka turabe raporo yatanze tuyirabire hamwe, iravuga ibitigiri nyezina, aho yatanze raporo ibabaje cane, raporo iteye n'isoni, aho igihugu c'u Rwanda biciye ku mushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'ibintu n'amakungu Olivier Duhungirehe yaciye atanga inyishu irimo uburakari bwinshi yo kwagiriza, yo guca imanza, atuka aburira indero Human Rights Watch. Ivyo yabicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, aho yagiye kuvuga ati ngo raporo ngo ya Human Rights Watch Taysoni ngo yagiriza u Rwanda irimwe ibinyoma ibi na biriya, aho tutibagiye umuvugizi w'igihugu kibanyi c'u Rwanda nawe nyene Yorande Makoro nawe nyene yabicishije kuri Twitter arira atakamba bataginga Human Rights Watch, aho vyagaragara ko abanyarwanda benshi baciye baja kuri izo post n'izo raporo za Human Rights Watch bigira ngo yako barabeshunza. Bimeze gute rero? Human Rights Watch iragaragaza ko mu kiringo cyo kuva itariki 12 z'ukwezi kwa 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 gushika mu kwa gatatu, gushika itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025, uyu mwaka turimwo, hagaragaye ubwiyongere bw'imva. Mwumve iyo interval kuva le 15 décembre 2024 gushika le 3 juillet 2025 hiyongereye imva ahantu bita cimetière militaire y'Ikanombe. Ni imva ya gisirikare iri ahantu bita Ikanombe mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Izo mva ziyongereye ngo ni imva zirenga 460. Izo mva zikaba ziyongereye mu kiringo cyo kuva itariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 kushika itariki 3 z'ukwezi kw'indwi, bisigura na amezi ndwi nyene. Mu mezi ndwi hiyongere habonetse imva shasha 460 shasha za gisirikare. Tugaca tuvuga aba basirikare bako bapfa bari bwana intambara yihe. U Rwanda kuva 1995 FPR inkotanyi ishika ku butegetsi bayobowe na Kagame, nta ntambara u Rwanda ruriko ruragira. Barabihakana bavuga nti bari muri Kongo, nta ntambara u Rwanda ruragwana na Uganda, nta ntambara u Rwanda ruragwana n'u Burundi, nta ntambara u Rwanda ruragwana na Tanzania na Kenya, eka nta ntambara u Rwanda ruragwana au niveau international. Ariko izimva 460 z'aba ofisi z'ibisongerezi bikuru zagwiriye bapfuye mu nzira yahe, bigaragara bimwe baharira. Human Rights Watch yabashize ku mugaragaro, yabafukuye ibabwira ati naho muharira ngiyi vi satellitaire. Bagaragara amashusho y'imva shasha, shire ngaha amashusho
y'Imva aho cimetière y'igisirikare yo mu Rwanda ikanombe na hari muri 2020 murabona ko kuva muri aka gace gushika muri aka Imva ukungene zangana uca mongera murabe iyi nayo yo muri 2025 murabona ko uruhande runini gwepfo ari rushasha izo mva ni nyinshi ni imva shasha bivugwa ko ari imva zagaragaye zahambwe mu kiringo izimbwebwe za sarambwe ziyita amazina adashoboka zishigikiwe n'u Rwanda eka ari u Rwanda nkuko namara babwiye rwafashe ishusho yo kwiyita ngo AFC M23 imbwebwe za sarambwe bagenda kudurumbanya kwica no guhonya abakongomani mu burasirazuba bwa Kongo rero ibi byarabakoze ko cyane gushika naho bibateye isoni kwemera uku kubura aba nababonetse bahambwa aba nababonetse bamwe bahambwa hariho n'iyindi mva nigeze kubereka aho badasiba kubona ngo imva shasha aba rero bari bwa bwana bw'imbundega niko babwita bwa bwana bakura ku mabere y'abavyeyi bacutsa ku nguvu bwa bwana bagenda bagaha formation y'indwi imwe canke zibiri bagaca babutwara kuri tere ubu agashobotse ubwo bashoboye kubona ibiziga vyabo babazana ngo bakabahamba mwijoro zamva zimwe bagira nk'ituta ry'intuze bagira nk'ituta ry'ibijumbu bagaca barunda ngaho imisara bitagira amazina ugize amahirwe ho bakanaho gushirako haro nabandi bahamba nkuko mengo bwabaye bugire iburi ry'ibijumbu izo mva abanyezamu bizomva barashinga intahe ko bama babona ama pick up amajipi imodoka zitandukanye za leta ariko badahabwa ngo uburenganzira bwo kumenya ninde ahambwaho ni yari giki yapfuye mu nzira ibi rero babikora mu kugira bagume banyegeza abana bariko barahonera abana b'abanyarwanda bariko barahonera mu gihugu kibanyi ca Kongo kubera amaronko y'umuntu umwe iyi ntambara yose n'amaronko ya Paul Kagame uyu mugabo ari harugwa kamaraso menshi cyane je nibaza ko ibintu byo kuvuga ati hahandi umuntu aryama akagira trouble canke akagira ama insomnie akakangagurika akamererwa nabi akumva nkuko umengo Kagame je nibaza katabuntu agira kuko sinumva ko naho yitwa ngo umuvyeyi yaribarutse sinumva kungene wewe bivanye nakahise kiwe twihoze basi byo yakoze ari mwishamba kuko twovuga ko yariko aragwanira ubwo bita karaguteka bwabo agateka kabo fata rero yamaze gushika mu gihugu yaramaze kuba umunyarwanda akaba umukuru w'igihugu akagenda karasa abantu barenga 8,000 kibeho akagenda karasa abanyarwanda bari itingitinga aho bita itingitingi mu gihugu kibanyi ca Kongo ubwicanyi bwinshi Kagame yagiritwa ni bwinshi gende muraba abantu bafungiwe mu busho bitwa ngo ni ntera hamwe ngo na ba FDLR bakoze genocide akaba nuba kiri karavuga ngo hari aba FDLR bari mu gihugu kibanyi ca Kongo ngo barimwo no bariko bararonderwa canke ngo mu vyabajanye nabo nyene ngo barimo none abo ba FDLR ntibahera guhera mu gihe 1996 yatse umuriro muri Kongo gagiye kurondera aba FDLR ico gihe byavugwa n'igihugu cy'u Rwanda bikavugwa n'amakungu ko aba FDLR boba bikekwa canke urutonde rw'aba FDLR babarizwa mu gihugu kibanyi mu burasirazuba bw'igihugu kibanyi ca Kongo bangana n'igihumbi n'amajana 5 none kuva mu 1996 Banyarwanda namwe Barundi n'abandi mwamumva no rurimi ndiko ndakoresha nimumfashe guharura kuva 1996 gushika 2025 uku kwezi turimo aba FDLR ntibarahera finalement cha gisirikare cy'u Rwanda ciyemera ngo kizotera Burundi ngo Burundi ngo ntibovuga ngo Burundi bameze kuna kuriya finalement nta gisirikare u Rwanda rufise uko je sintaho urukungene wowe uvuga ko uri kuragwana n'inyeshamba 1,500 z'aba FDLR abo mwita ngo ni ntera hamwe abo mvuga ngo bakoze genocide mu Rwanda mukahera mu 1996 gushika ino saha tuvugana mukiye ko maragwana na FDLR mugabo byaragaragaye ko iyo FDLR mwe muvuga twe FDLR kumbure twumva siyo mwe mu bamko muravuga FDLR mwe mugiye kuronderayo ni ubutare ni inzahabu na gataka no kuyica no gusesa amaraso muri Kongo ariko mukibagira ko n'ijambo ry'Imana rivuga uwicishije inkota nawe nyina azokwicishwa iyindi raba rero igitigiri cy'aba n'abanyarwanda bariko barahonera muri Kongo kubera marara yakagwi k'abantu batarenga 5 Kagame mu Barake uyu James Kabarebe
ngire na Olivier Duhungirehe n'abandi nkabangaye ku nyungu y'akagwi katarenga k'abantu batanu hagapfa indiri n'indiri z'abana. Mugabe ikintu kibabaje nuko ngo batwarayo ku nguvu abana b'ubwoko bumwe. Abana b'inkotanyi ntibahonyorayo, nta mwana w'inkotanyi n'umwe batwara ku nguvu mu gihugu ca Kongo. Ngo baragenda muri ubwo busho bafungiyemwe abo bitwa ngo na FDLR bakaraba bakibasha amavunja atasinzikaje, bakagenda no mu bundi busho bakagenda barakoramwo aba bana bafatwa ijoro biborerewe, bagafatwa ijoro babafatiye mu duhoteli bari mu busambanyi. Aba bana babagize udukosa nyene two bafunga basi nk'umwaka canke amezi angahe, bagaca babegeranya ku giture cinshi n'inkoni nyinshi kugira ati nibibiri uragenda canke wicwe. Bagaca genda akaba formation y'indwi zibiri, bagaca batwara kugwana imbere y'igisirikare ca RDC, imbere ya Wazalendo, imbere ya coalition y'igisirikare kiriko kiragwana ku ruhande rwa FARDC. Mutwarayo ubwana inzoya mucukije kuma bibero no kumabere y'abavyeyi babo. Murumva ubwo bwicanyi ndenga kamere. Hanyuma mugaca muza nabonye Olivier Duhungirehe akomanta kuri iyo yishura iyo raporo ya Human Rights Watch ngo biratwengeje ko na Human Rights Watch wija kuvuga ngo bijanye n'imva z'u Rwanda, ngo aho kuvuga ngo ivy'abanyamurenge bakorakorerwa genocide, ngo barashwe ngo n'amadrone, ngo bakaraswa na FARDC, ngo na FDLR, ngo na Wazalendo. Ni ibintu izi mvuko zaramaze kugasha, ibintu by'ibinyoma mudendekeranya. Mwe muheza kuvuga ko nk'ubu nk'akarorero mware ko murakwiragiza amakuru ngo ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo gifasha ngo niko muvuga mwagiriza ngo gifasha ngo amadrone, ngo gifasha ngo ibigwanisho, gifasha ngo abacancuro, ibintu ngo ravitaye mana subvention zose ngo zifasha Wazalendo na FARDC ngo zica mu Burundi zigaca ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ico kibuga ca Bujumbura rero ngo ni cakomeza ivyo ngo inyeshambe izo mbwebwe zasarambwe ngo zafashe ngo ingingo ko kizoca ngo zihagarika ngo kuguruka ngo kw'indege ngo bibicishije mu buhinga ngurukana bumenyi genre ngo kubruya sécurité aéroportuaire niko novuga canke ivy'uruja n'uruza rw'indege mu buhinga pana ngo kurasa ngo aeroport ngo bakabruya ntihagire indege ngo ama antenne yose ngo bijanye n'amarezo ngo n'ama connection ngo barabishoboye ngo bagafunga ikirere ca aeroport ya Bujumbura ngo nigisubire gukora. Kavuga none ubwo buhinga ko mu bufise mugaruka kongera kurira gute ko mutabikoze. Ico ni kimwe. Uwundi mwanya ngo aeroport ya Bujumbura ngo iringo ripoint strategique ngo ya Uvira ngo bari mu misozi ngo iharaniye Uvira zamba mama wanje ngo harango za Minembwe ngo bashoye ngo kurasa ngo aeroport ya Bujumbura ngo urumva ngo abarundi mu mwanya n'umwanya ngo intambara ngo irataha mu gihugu c'u Burundi. Ibi bintu byo kubomboranya urunwa y'amajambo abarundi twe nta kibanza gifise. Abarundi dukora ibikorwa, abarundi ni action. Ibi nabibabwiye no mu kiganiro gitashe. Aya majambo ibintu byo kuguma mugwana intambara z'umunwa ntizikibaho. Mufise inkoho zirasa ni murasi. Mukamuzi ko mutarasa ibiti katika, mutarasa ibiti, mutarasa amapoto, murasa abana b'igihugu c'u Burundi. Abarundi nabo mwarabibwiwe kuva ku ndongozi nkuru hariya zidukurira. Abarundi ntibapfa nk'isenene, ntibapfa nk'iswa. Abarundi bapfa bagwana. Rero nico gituma mwarabonye ko bidashoboka. Nta n'urubaraga na rumwe mufise abanyarwanda bo gutera igihugu c'u Burundi. Kuko mwarabigerageje kuri izo ntwaro zababuyoya na babagaza igihe CNDD-FDD yakiri kiragwanira agateka kayo ikiri mu ishamba. Ico gihe ngo na FNL bari kumwe parpe hoto FNL ya agatogwasa baragerageje bacishije mu gisirikare ca Uganda n'igisirikare c'u Rwanda. Umengo harimo n'abakenya batari bake, aho baje kwiyunga ku gisirikare c'u Burundi cico gihe batera ngo bagiye gutera CNDD-FDD. Ndibuka intambara yabaye mu Kamenge aho abaganda babarigise abana bazi ico bakora, bafise option, bafise strategie de guerre, bazi icari ico intambara. Kenshi bakunda kwita ngo abana b'intambara barafyonze icitwa umuganda, barafyonze icitwa umunyarwanda n'umuganda barokotse kijya gihe. Nimba mutahiye mwarababutse. Rero kubona wumva ngo intambara ngo ishoka mu Burundi ni intambara y'amajambo. Ivyo barundi navyo twe twarabirengeye.
nimba ndanubundi abisubiyemo nimba abaganda n'abanyarwanda baje gufasha leta ya kiriya gihe ngo baje ngo kwirukana inyeshamba imigwi yagwana kiriya gihe ya Sende David na Abantu FNL ikiri mwishamba yaranera agateka kayo bikabananira bikabatakuwa amatibaza umusirikare w'u Rwanda RDF n'umusirikare wa Uganda UPDF akifatanya n'umusirikare wa FDNB wa kiriya gihe pana bu attention apana bu umusirikare wa leta wa kiriya gihe n'umunyamusirikare w'u Rwanda n'umuganda abahora mu bitwa ngo mwita ngo ni nyeshamba bari mu muhari wa Sende David na Abantu FNL barabanogeje barahushura umuganda n'umunyarwanda baratabaromoka ifumbere ry'abanyarwanda n'abaganda riri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu kibira hariya za Rugombo hakamenge hose hehe aha hose sinumva kungene muguma muhoha intambara igihugu cy'u Burundi murakizi neza kandi ikintu kiryoshe nuko mwe mubizi mukoresha karimi muvugisha umuntu ngo ntimushoboye guhaguruka ngo mugende kuvuga ati ngo tugiye kugira action u Burundi suko twaramaze kubabwira nta gasopo nta zibiri ntande igisirikare cy'u Burundi bukirapowesheje indongozi z'u Burundi zaravuze rimwe zarahejeje mwene mugire action hama tubakire uburaba akanwa kabaye kenshi ko kuvuga ati ngo intambara ishoboye ngo gushoza bivanye kugira bamukora bavuga ngo intambara gushoye kuva Kongo ngo iza mu Burundi ni muze twaye majambo ntaye dukeneye ni muze hama tubakire ibisigaye tubimenyere kuri tere rero reka subire kugaruka kuraka kamaramaza u Rwanda ntimumaramara abanyarwanda ntimumaramara mwe mwibaza ko muzoguma muhisha umwotsi inzira ikirasha muhisha ikibi nta muntu ahisha amacuniro naho baga inka gwawe ukayibagira muhira mu gihe amategeko atabikwemerera amaraso aratemba muroza ubutumbutumbu mukoza ibisogi ivyo bitamara mukoza imishishi to kugira ive ngo burya bucafu na biriya bintu biba biri munda mu bisogisogi iyo rero muvyogeje mukavyogereza ahantu hareka agaserege canke ivyo bita kanevo canke mwahabagiye amaraso aratemba gushika naho ababanyi babimenya rero mwege ntaco muhisha k'abanyarwanda mutari ko murahora abo nababwiye ati abo amajana 460 bo mu mezi indwi kuva itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2024 gushika itariki 3 z'ukwezi kw'indwi 2025 460 officiers rwandais aba officiers abasirikare b'inyenyeri nko kujya muzita bahoneye mu gihugu ca Kongo muza mu bahamba mu kinyegero mu bihakana expansion ukungena imva y'Ikanombe rya cimetière militaire yuzuye nta siguro nimwe mu biha mwahambye abasivile niko muhava muvuga mwahambye bishwe na corona niko muhava muvuga ariko kutamaramara ngaba baduhungire he bayivona makoro n'abandi benshi baserukira leta y'u Rwanda ya FPR inkotanyi bagiye kugaragara ngo bafisa gashavu kenshi ngo bagwanya ngo raporo ya Human Rights Watch yarabavugiye muri ko muragwanira genocide ubu none mwovuga ngo yabahindutse ari cyo mupfa Human Rights Watch iraba isi nzima iraba mabakorerwa bene gihugu ikaraba gateka kazi na muntu isi nzima none muko muharira iki ni Tshisekedi yahaye amafaranga ni Trump ninde ikora ivyo itegerezwa gukora kandi raporo ya Human Rights Watch ni gakibesha ivyo twese turabizi ntibesha kuko ntipansha nta muntu numwe ayikoresha ivyo swat rero ni musigurire ukungene kuva muri 2017 gushika mu hagati mu mwaka wa 2021 haharugwa moyenne mvuze moyenne muca muvyumva n'imiburiburi haharugwa imvi imwe n'ibicendwi kundwi kuva muri 2017 gushika muri 2021 haharugwa n'imiburiburi moyenne y'imva imwe n'ibice indwi bahamba kundwi hanyuma muri mu muhama mu ntango za 2020 igihe MV nyeshamba izombwebwe za sarambwe za AFC hari ya M23 zisubiye kuvyura intambara muri Kongo ariyo ntambara novuga ati yajanye ifise umuvuduko myinshi niho hace hasubira haragaragara ko haduze igitigiri cinshi kuko niho intambara novuga ko yasa ni yeruye baca bava kuri moyenne y'imva imwe n'ibice indwi kundwi
baja kumva zitandatu kundwi bisigura bahamba ku munsi imva zitandatu kundwi bisigura ni imva imwe ku munsi hanyuma kuva itariki 15 z'ukwezi kwa 12 le 15 décembre 2025 de 2024 mu mbabari itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2024 gushika itariki 9 z'ukwezi kwa 4 2025 muratse ari intambara ebara yeruye cyane gose gushika naho bivugwa ngo inyizo mbebwe za Sarambwe zafashe Goma zikongera buke ata misi isitse zigaca zifata na Bukavu vyagaragaye ko imva zavuye ku gitigiri ca 6 kundwi igitigiri ca 6 kundwi zija ku gitigiri c'imva 22 kundwi bisigura hahambwa abasoda amoyenne hahambwa abasirikare aba ofisiye b'u Rwanda babiri ku munsi muko muravyumva ibitigiri byagenda biraduka gushika rero naho za tariki nababwira itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2024 gushika itariki 3 z'ukwezi kw'indwi 2025 haharuwe imva zirenga amajana 460 z'aba ofisi abanyenyenyeri n'abandi basirikare kumbure byo byaragiye ku mugaragaro ko bapfuye kandi ikintu kibabaje nirindi banga abanyarwanda batako baremera nuko abo basirikare bose bako bahambwa mu kinyegero abo basirikare ngo umuryango bawuha iminota kuva ku minota 20 gushika ku minota 30 mutaraheza gusezera iwanyu suite ntimumenya kandi aho musezerera ngo soba muhamba bisigura ko muhuriye kuri morgue murasezera aho musezera hama leta y'u Rwanda bicishije mu gisirikare abasirikare bake bizewe nibo bagenda bagahamba ntamva nta jambo nta slogan nta tariki yavukiye ko nta tariki yapfiriye ko bafa gushirayo bagaca kubita ko kiya kiboro bose biretse gusa na force commune nuko mumwe bamushira mu mva yiwe ariko ni ihamba ribabaje ku muntu aba yarayiswe ngo umugwanyi w'igihugu yariswe ngo baraciye mu gisirikare yinje mu gisirikare biciye amategeko ya ariko aragwanira iteka ry'igihugu cy'u Rwanda mugabo nta teka rihari urashwe uriba icambo ca nyene iteka umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Dikuru yavuze ati igihe bandasa nari nzi ko mpfuye abo twari kumwe bavuga turacari muzima nikabakavye na je numva hari bihimba bigikora ndacumva ko nkiri mu muntu ariko ngo ikintu cambere canje mu mutwe ngo nabanje kwiyumvira mbe ko mfuye nziriki nariko ndiba umva iryo jambo ikibabaje rero mwebwe muri ko murahambwa gasakisaki mu gihugu cy'u Rwanda nuko muri ko murapfa muzira ubusuma muzira kwiba muzira kwica muzira amaraso y'inzira karengane imfuvyi abapfakazi abamama ibimuga impumyi ibiragi n'abandi bose bahurikiye muri communauté congolaise mugenda kwica muhohotera ngo muko marabondera mu FDLR mbenda babatse umu FDLR n'umuhutu atandukanye n'inkotanyi ntutsi mbeko muri Kongo la majorité tukure za minembwe bari abanyamurenge amajorite y'abakongomani irigi wanje ryo ngirarira nasongoye bose nuko mbe hajya mwebwe bo bashira hajya ubu leta ya Kongo ivuga ati okay abanyagi bose ba Uvira Goma Bukavu izo zose za Karemi Fizi ubwo burere bwose ni muje hanze muje kuri stade Kagame n'inkotanyi ziwe n'igisirikare cy'u Rwanda baza batore mu FDLR mwo mutora rero iyo muko muravuga ngo harashe ngo aba FDLR ngo FARDC ngo na Wazalendo ngo n'aba FDLR muba mufise video muba mwababonye gute ntumva ko mwe mwanyoshwe n'amacakubiri vuga twarashwe n'igisirikare ca Kongo